Isai Kubwayo ni umuyobozi mukuru mu vyajejwe harimo ubucuti hagati y'Uburundi n'amashirahamwe mpuzamakungu. Nk'uko abivuga ngo barashima intambwe Burundi bugezeko kuvaho ubutanguye gukorana n'umugambi mpuzamakungu ujejwe iterambere PNUD mu mpfunyapfunyo y'igifaransa. Muri urwo ruganda rw'iminsi 3 ngo kabaye akaryo ko kwigira hamwe iyindi migambi yokorerwako mu kiringo c'imyaka 4 no kuvuga kuva mu 2024 gushika mu 2027. Aho ni mu gihe umugambi wari kurakorerwako kuva mu 2019 usa n'urangiye kuko nkuko buri mugambi ufata imyaka 3 itarenga. Aha aratubwira ibintu bitatu nyamukuru PNUD ishira imbere muri iyo myaka 4. PNUD ishira imbere muri iyo myaka 4 iri imbere ibintu bitatu. Icambere ni kijanye no guhinyanyura ibintu byose bijanye ibintu byose bijanye n'ibifungurwa. Ivyo rero bijanye n'ibifungurwa ntabwo ari ukuvuga ko ari ukurima gusa, nukuraba ivyo byose vyinjira muri ico kugira ngo ibirimwe vyimbuke bishobore gushika iyo batabifise n'inyuma y'igihugu tuhashizemwo. Aho rero hacajamwe n'amabarabara, hacajamwe umwavu, hacajamwe ubushakashatsi, hacajamwe n'uburaro, eka byose ugacuraba ibiciro, amasoko, ibyo byose biraja hamwe bigaca vyigirwa hamwe kugira ngo ntihagire na kimwe gisigara inyuma. Uwo n'umugambi wa mbere. Umugambi ugira kabiri ujanye n'intwari ibereye. Intwari ibereye itahari nta kintu gishoboka, kuko byari bikenewe birashobora kutamushikira canke ico yari karipfuza cyari kumufasha akakaba kibona nta kironke. Rero ico ni umugambi wa kabiri uje wisunga uwo wa mbere. Hanyuma umugambi ugira gatatu n'ujanye no kubungabunga ibidukikije no kwikingira ibiza. Mu minsi heze mwarabonye yuko amazi yatanganyika yaruzuye, inzuzi zirarenga inkombe, imisozi itari mike irasidagurika, ahandi uruzuba ruraka. Ibyo byose bigatuma abantu babura ico bacira n'icyo bamira, kubera ko usanga benshi baciye bava aho baba bagahungira ahandi. Muramaze kubona nk'abantu bari muri site Sobel, murazi n'abandi bari hariya hirya ku Buterere. Abo bose murazi ko byavuye kuko aho bari amazi yabateye. Nico rero kugira ngo abantu dushobore kubyikingira bishitse naho dushobore kubirinda. Nibyo rero turiko turaraba ingene umuntu atavyitanze biramutse bishitse ingene bobitorera umuti. Kuva mu mwaka wa 2019 umugambi mpuzamakungu ujejwe iterambere PNUD mu mpfunyapfunyo y'igifaransa ukorana n'u Burundi ngo hari vyinshi vyahindutse mu bisata bitandukanye bisanzwe bifashwe mu mugongo na PNUD. Nk'uko abivuga umuyobozi mukuru mu vyajejwe harimwo ubucuti hagati y'u Burundi n'amashirahamwe mpuzamakungu. Hari ingendo yahindutse ingene ishirahamwe rya ONU rikorana n'ibihugu. Ubwa mbere uko byari bimeze, ishirahamwe ryarigira ukwaryo rikavuga riti mu Burundi mfate nk'amagara y'abantu, ati tugiye kuvura dufate ubukange. Uburundi canke ikindi gihugu nticashobora kuvuga oya, baragiterurira bakakizanira kikakira, kitakiriye caramenye ingene cimenye. Ubutandukane buri hehe? Ubu urabona ubu turi ngaha twahereye ku ntango, turavuga tuti twebwe dushaka iki, hanyuma tukibanga ya migambi mikuru tugenda tugana. Twaramaze kubona Uburundi dushaka kuva he, tugomba kujahe kugira dushikeyo, twoca mu nzira yihe, twokora iki. Rero ubu ishirahamwe rya ONU riraza rigafasha guherekeza kugira ngo dushikire iryo hango twihaye. Ico ni kinini cyahindutse mu byahindutse ingene ONU ikorana n'u Burundi ivyo kuva mu 2019. Kugira ngo ntihagire ibisata bisigara inyuma mw'iterambere, ivyiyumviro vya bamwe n'abandi vyarumvirijwe. Ivyo bigatanga icizere c'uko no muri ico kiringo c'imyaka 4 atawuzosigara inyuma mu bijanye n'iterambere. Nta numwe asigara inyuma, kubera ko nico gituma mu kuvyiyumvira, mu guhanahana ivyiyumviro haza abantu bavuye mu mihingo myinshi. Hanyuma saho gusa
n'abo bantu ubwabo haraba igihe dufata umwanya tukavugana nk'imbere y'uko ujya mugambi mukuru ushirwa ko umukono n'umushikiranganji wa mbere hamwe n'umushikiranganji mu byo ajejwe harimwo ishirahamwe n'amakungu imigenderanire n'ibindi hamwe n'abakora muri aya mashirahamwe ya Nations Unies twarahuye n'ugwaruka abaserukira ugwaruka baravuga ati twebwe kugira Burundi butera imbere tudasigaye inyuma vyogenda uko mwoshira imbere iki mu nyuma turahura n'abaserukira abakenyezi bati natwe kugira ntidusigare inyuma mwoshira imbere ibi mwoshira imbere bijya mwoshira imbere biri twarahwanye n'abari mu universite kuko murazi niwo mutwe w'igihugu nibo bavuga bati twoshira imbere ibi twohinyanyura gutya mu bintu bifatiye ku bushakashatsi na bamwe bagendana ubumuga bamwe twokwita ko ari bantaho nikora kurusha abandi tugashiramwo nk'abatwa abagendana ubumuga banyamwema nabo bose twarahuye kugira ngo mwene iyi migwi usanga ifise ibibazo bisangije nabo bagire ico bavuga n'abandi